Ndabaramukije mwese bakunzi bacu. Ikaze mu makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa mbere ni Igenekerezo rya 2025 myandagaro umwaka wa 2025. Mu gatondo hitezwe yuko ahatari hake ko hazorangwayo ikirere kirimo ibicu vyinshi kiretse mu Cibitoke, Ibujumbura, mu Rumonge, Ibururi hamwe n'Imakamba hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Azoba hakanye gusumba handi azoba ari Ingozi hamwe n'Igitega aho ibipimo vyaho bizaba bigera kuri -13°C. Ku muhingamo hitezwe ko hazorangwa ikirere kirimo ibicu vyinshi mu Cibitoke, mu Kayanza, Ingozi, mu Kirundo, Imuyinga, Ikaruzi hamwe no mu Cankuzo. Ahasigaye hakazoca hakayizuba ririmwo n'ibicu bike bike. Azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke, ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri -32°C. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 4 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 6 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa mbere agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho butaha.